Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezweho nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru ahanini tuza kugaruka mu gisata ca politike ndetse no mu mugambwe CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Na makuru tuza kugaruka kuri uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General Aho Bunyoni. Tuze kugaruka ku mushikiranganje wa mbere uriho kuri ubu General Gervais Ndirakobuca ndetse n'abo mu nzego z'iperereza hamwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ku munsi w'ejo ibintu vyari vyayangaranye abo Aho Bunyoni mu cyumba apfungiwemwo Igitega, ni mu gihe hari hatanzwe itegeko rivuye mu biro vy'umukuru w'igihugu ko igipolisi kigomba gusaka aho uyu Bunyoni apfungiwe. Amasoko yacu akavuga ko abamusatse baba baramusanganye telefone zibiri. Nta vyeme aya masoko kandi akavuga ko President Evariste Ndayishimiye akeka ko amakuru amaze iminsi asohoka ajanye n'ubusuma buvugwamwo umuryango we batangwa na General Bunyoni ubwiwe, kuko ngo aba barazinanye kuva na kera cane. Mu biro kwa Ndayishimiye no mwiperereza ntibatahura ingene amakuru y'ibanga ajanye n'amafaranga adasiguritsa kurwa mu ibanki nkuru y'igihugu BRB yoba ariko araja habona, bakavuga ko Aho Bunyoni yoba ari we yinyegeje inyuma y'uyu mugambi wose wo kwerekana ingene umuryango w'umukuru w'igihugu ugenda uraronkamwo ibi vyariko biraba. Bakavuga ko n'ubundi Aho Bunyoni mu ifungwa ryiwe n'ubundi apfunzwe nk'igihangange, n'ubundi agifise benshi bamwegukira kandi benshi bacumva ivyo aba yifuza. Aho Bunyoni akaba yarapfunzwe agakatirwa umunyororo wo guherayo. Tubibutse ko kugenekerezo ya 2/0 uyu mwaka aribwo yunguruje urubanza rwiwe. Tugarutse kandi kuri ibi biriko biravugwa, General Gervais Ndirakobuca amakuru yo kumukura arabandanya aja ahabona, akaba uwifuza subirira akaba ari nta yundi ari Aruberi Shingiro. Akaba ariko aranamuteranya cyane ngo no mu biro vy'umukuru w'igihugu, ariko n'ubundi ingingo yo gukura Gervais Ndirakobuca ikaba ari ingingo yagizwemwo uruhara cyane n'umukenyezi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Muri ano makuru turaza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa, biriko biraja mbere mu mugambwe CNDD FDD ndetse no mu makuru arabana na politike. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tujucikanwa na dushikiriza usangize bagenza kandi no makuru aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezweho nga mu gihugu c'u Burundi, hanze imbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu yakorewe kazi mwidonido y'ano makuru. Reka ano makuru yacu tutangurire Igitega aho Aho Bunyoni apfungiwe. Bunyoni yarasazwe hapfungiwe maze hatorwa telefone zibiri ngendanwa. Ni mu gihe abapolisi benshi bari barongowe n'umukuru w'igipolisi mu ntara ya Gitega Colonel de Police Evariste Habogorimana n'abakozi bigendereza bakoze isakwa mu cumba Aho Bunyoni apfungiwemo. Ivyo bikaba vyarabaye hafi isaha 3 z'agatondo. Isakwa mu cumba Aho Bunyoni apfungiwemwo rikaba ryari isakwa riteye ubwoba cane nk'uko abegereye aho babivuga. Amatelefone abiri yarafashwe inyuma yaho habonekeye ubutumwa bwa Bunyoni bivugwa ko yoba yaheruka kurungikira President Ndayishimiye kugira mwipfuriza umwaka mushasha. Kubw'inkuru dukesha kimwe mu menyesha makuru vyandikira nga mu gihugu c'u Burundi. Kubwa batanze amakuru kuri ico kimenyesha makuru bakemeza ko amatelefone abiri yafashwe n'igipolisi acarabikwa n'igipolisi nyuma y'umukwabo w'isaka ryakozwe mu nyubakwa iri mu cumba gipfungiwemwo uyo yahoze ari umushikiranganje wa mbere General de Police Aho Bunyoni. Kubwa amasoko ava mu burongozi bw'iryo bohero, abajejwe umutekano mu ntara ya Gitega ngo baba baronse itegeko giturumbuka kugira baje gukora iryo sakwa, ngo nta cizere cari gihari hagati y'igipolisi n'abajejwe igendereza bari bagiye muri iryo saka, ngo bikaba vyaraboneka ko bose bacungana, akaba ariko bivugwa n'amasoko yacu ari mu ibohero rikuru rya Gitega. Ni mu gihe amakuru ataremezwa neza avugwa ko iryo sakwa ryoba ryaratutse ku butumwa yahoze ari umushikiranganje wa mbere yoba yararungikiye umukuru w'igihugu Ndayishimiye kugira ngo amwipfurize umwaka mwiza. Muri Kigarama guheze sentare nanyuzwe y'u Burundi ikaba yaciriye uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere gupfungwa ubuzima bwe bwose.
Twibutse ko kwigenekerezo ya 2 uheze yunguruje urubanza hagati ya Munyonyo umwaka weze w'2023 n'ibihumbi na 0 umwaka w'2024 n'inshuro ya gatatu habaye isakwa ry'ipolisi muri ico cumba Bunyoni apfungiwemwo. Kubw'amasoko mu bajejwe umutekano muri ayo masaha abiri ya mbere nta kintu na kimwe cari catoye muri ico cumba, akaba ariko rimwe mw'isoko ryo mu gipolisi ryanagize uruhara rukomeye cyane mw'isaka ry'ico cumba arengeyeme Bunyoni yapfungiwemwo bo batomora. Ni nako kandi nk'uko twabibabwiye mu mwaka uheze w'2023 ubwo arengeyeme Bunyoni yarenguka imbere ya senari y'iyunguruzo akaba ari muri Munyonyo. Ni umushingwamanza wiwe Placide Gatoto umuburanira yavuze ko imfunguruzo zitandatu z'icumba Bunyoni apfungiwemwo zibitswe na komiseri Habagurimana urongoye igendereza Venanda Yishime ndetse n'umukenyezi arongoye ibohero urikuru rya Gitega Josiane Nishimwe. Kimwe rero mu kibazo giteje uruhagara mu biro vy'umukuru w'igihugu bibaza ingene arengeyeme Bunyoni yaronse izo telefoni zibiri mu gihe hashizwe kwaba bamwe mu bakozi bizewe barungitswe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu atacana uwaka n'uyahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Jean de Police arengeyeme Bunyoni. Miyandi makuru kandi arabana n'agateka kazina muntu reka tuyabandanize kuri inkuru iriko iravugwa kuri Pacifique NININAHAZWE aho ngo hari umwe mu ndongozi yoba yipfuza kugurura umutwe we ngo yibe ubwonko afise. Uyu akaba yitwa muganga Benjamin Ndagijimana muri kino kiringo akaba ari Consul General w'u Burundi mu gisagara ca Rayone muri Sahara y'Uburengero. Mu kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza Benjamin Ndagijimana yari mu mbonera kure akaba n'umukuru wa CNDD-FDD mu gisagara ca Bujumbura. Ku rubuga rwiwe rwa Twitter canke X yatangaje ko yifuza ico muha umutwe wa Pacifique NININAHAZWE akawugurura maze akiga ubwonko bugize. Aho hose ngo icamuteye ishavu ngo nuko Pacifique NININAHAZWE amaze imyaka 10 atanga amakuru atamunezera ngo yita ibinyoma. Ni mu gihe Pacifique NININAHAZWE nawe yahise amurungikira ubutumwa akavuga ko abamushikira bamubwirire ko yabonye vyinshi ko yumvise vyinshi ndetse na benshi nkawe. Kuva mu mwaka w'2009 Pacifique NININAHAZWE atanguye gusaba ubutungane mw'igandagurwa ya Ernest Manirumva maze agasimba imitego itagira uko ingana y'abahize ku mwaka ubuzima. Amanama akomeye abitegura yakozwe muri iyo myaka 15 imirwi yo kubikora yarashizweho imva yo kumuhambamo yarimbwe inyuma ya Cathedrale Regina Mundi. Amamiliyoni yo kumuhiga yarasotse, uburozi bwarateguwe, abigeme baratumwe, imitahe yo kumufata yarasohowe ndetse n'ubutumire bw'umutego bwarakozwe na Libera Mfumukeko Arusha mu gihugu ca Tanzania. Igipolisi caho caratumwe kumufata, abaruzi n'abapfumu bararondewe ariko Imana ishobora vyose ngo yaramurinze akaba ariko atangaza. Amarementanya yarakozwe, imyerekano yaratunganijwe yo kumutuka, inyandiko zimwambura ubuntu zarakozwe, ibicapo bimwambika ubusa vyarakozwe, imbuga ngurukana bumenyi akoresha nazo zarageragejwe gufatwa ndetse n'ibindi. Muri ivyo byose bihama Pacifique NININAHAZWE arazi bitari bike muganga Benjamin Ndagijimana yabayemwo, ntaco vyigeze ngo bimukorako. Ngo hari n'abakoze iyo migambi imyaka hanyuma barapfa ngawe arasigara. Hariho kandi ngo abasigaye abatabarira imiryango yabo, hari n'abasigaye atabarira imiryango yabo, bamwe arabahungisha bagira bicwe kandi bari barakoreshejwe kurondera agahanga kiwe canke bakoze mu vyo kumucafuza. Ni mu gihe kandi Pacifique NININAHAZWE abandanya avuga ko hari n'abandi bapanze iyo migambi baramuhosha, ejo bundi bakaja kwisanga bakeneye ko abatabariza nabo bagira bicwe. Kumbure uwo munsi barashimiye Imana ko itabemereye ko baronka agahanga kiwe ngo mu gihe bakarondera. Uyu Benjamin Ndagijimana Pacifique ati iyi sibitse ibitsa amabanga, ati uracari muto, urugendo ruracari rurerure, kuri ino si turi ingenzi kandi turi magiranire. Aka gahanga ubona karazimvye kuko karinzwe n'Imana nk'uko irinze nako rwawe.
burya niwakenera agahanga Pacifique nahazwe akabandanya amubwira ati burya niwakenera agahanga kanje uzoja kukagurira Uhoraho Imana yanje, Imana yacu kuko niyo yonyene izi misi yanyandikiye. Ibintu vyose wakora Uhoraho atarekuye ntacovamwo, n'Imana itarya ruswa niwayishikira izokwibutsa ko tuvukana, hanyuma ikubaza uti uhora iki mwene wanyu. Mu bihe vy'amahonyabwoko atandukanye mw'isi, Pacifique Nahazwe abandanya agira ati yarumvise abagize inyota yo kugurura imitwe yabo banka, ariko umutwe wose uwuguruye usanga usa n'uwawe, ibihimba ni bimwe, uhereza kugira intuntu no kwicuza. Uti maze imyaka 15 ntabariza abarenganywa, nsaba ubutungane ko bishwe, nsabira kurekurwa abapfungiwe ubusa, ndondeza abanyurujwe, ntabariza impahazwa. Tirasaba Imana ko yo kurinda ayo mabi kugira sinze nkenere kugutabariza nawe. Uvyo mbabaza hamwe Imana yo gucisha mu vyago kugira utahure ko bwa bundi ntariko ndabesha muri ya makuru yahora akobabaza. Ariko nivyagushikira ntuzutinye kuntumbera, niyo utaba araronka umutwe wanje, kandi n'abawe uzobabwire ko bishitse ivyago bikabashikirana nahoba utakiriho, ntibaze batinyiye kuntabaza. Ivyo nzoba nshoboye nzobikora. Muri ico gihe baryubona bitwa bagenzi musangiye politike, ninagutabariza canke ngatabariza uwawe bazontuka kunyene untuka bongere bipfuza kuntwara agatwe nkuko uvyipfuza. Tizinda bikwipfurije Imana kurinde muvukanyi Benjamin. Ibi akaba ari vyanditswe na inyuma y'ivyari bejeje kwandikwa n'uyu muganga Benjamin Ndagijimana muri kino kiringa ari Consul General w'u Burundi mu gisagara ca Rayone muri Sahara y'Uburengero, aho mu gisagara mu kiringo ca gatatu nkuru nziza Benjamin Ndagijimana ari mu mbonerakure akaba n'umukuru wa CNDD FDD mu gisagara ca Bujumbura. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufite subscribe canke sabone niba utari wabifyenda ko kugira ngo tujucikanwa nayo dushikiriza, usangize bagenzi bawe aho baherereye hose no makuru kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV, Imana ibahezagire.